kuri bibaza ko je ndi kijuju mu mutwe nyuma y'ukwezi kumwe gusa ntahari abana baravutse pastor ni ndaya karabaye no mu rusengero Yesu ashimwe cyane sha pastor ni ndaya ibyo byihorera bireki ku rusengero havutse ikibazo gusa kibazo cyahe kimbwico nyene ukuramisha ndushaka kumenya ndaza kubwira kandi kuruhuka no Frita shirikati byinshi kati byinshi umegera mu yaga kadufasha bano ko turi mu mazi abiri Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndabona murasa neza. Cyane. Murasa n'abana b'Imana. Amen. Amen. Hama nkuko bivuze mukozi w'Imana, jewe nije representa y'ishengero mu Burundi, nje ndaserukira. Sizi ko mwari mubizi, mwa musanzwe munzi. oya Okay, birashika mukaba mutanze kuko sikeshi nkunda kuza ngaha uko mbafise ibikorwa byinshi bisa amashingiro menshi ngenda ndagendera hirya no hino cyo tuma mutambona ariko kuno munsi uri hejuru nahisemo gusengera ngaha kandi novuga ngo sikubwineza kubwibazo by'ishengero hari ikintu catumye kimpagurutsa ikintu ushaka kubamenyesha nico naje kubatangariza Pastor Mbarutso arahagarizwa serikali karibu wabaye iki kutameze neza masaha abiri telefone yawanzimije nakubuze mbwira habaye iki ega umenye ubabaye nanjye mba mbabaye mbwira ikintu cyabaye ndakimenye naricumishe mbwira wabaye iki oya mbwira sheri mbwira ikintu cyabaye numeze neza ndabibona mbwira ndakwibwira sheri ntabwo meze neza nkuko ubibona mbwira kiza wanyoza nkajya kuruhuka oya tagusabye ndakubwira haracara umwanya oya mbwira ku rusengero havutse ikibazo gusa kibazo cyahe kimbwico nyene ukuramisha ndushaka kumenya ndaza kubwira kandi kuruhuka no mbwira bampagaritse ku rusengero iki icyo utumva ni iki bampagaritse ku rusengero ni Kirundi sinzi ukuntu tugiye kubaho gusa gahunda ni y'Imana ntugire ikibazo reka njye kuruhuka simeze neza kandi ukomere kandi umviriza ikintu gusabye nta parapara mu bagenzi bawe nta kubabwira ikibazo kivutse kuko hari igihe ujya kubwira umuntu ugasanga ahubwo yarakurose umwanya ibyo nibyo yari yifuza ko byo nk'ibi ngibi niyo mpamvu ngusabye ugerageze ukumbona nawe ugumuko gahunda isigaye ni y'Imana ntabwo twebwe
nta na kimwe twabikoraho kandi ukomere. Ni biki kuco uhinduka? Ndamubwira kwiruse ni biki? Nyine ndatangaye. Nta birenze kwinoze. Ku isi hari menshi. Ku isi nta bapfa wumva kandi bakapfa bakagenda. Kuba bamagaritse mu mabanga n'injejwe gahunda ni y'Imana. Reka nitwimvire birebire. Gusa nanje ubyumve ku mutima sintekanye. Ikirenze kwico bamaramarije imbere urusengero. Imbere ishengero ry'abantu. Mu rusengero abana n'abantu barapanga barakora ibintu cyakagambane sinzi icyo kari kuvaho kandi namaze iminsi mbibona mu rusengero havuga ibintu biriya bitajanye ariko bishop yaje yampagaritse tekana kandi ukomere gahunda ni y'Imana ibi nta kintu kimwe twakora cyangwa kandi kindi ugerageze kubika ibanga ry'ibi bintu bibaye abagenzi wese mako babwira ibintu biriya uzogerageza kwaka amakuru za mwimi reka ikibazo tugihe ijuru hari ijuru ryo tabara sawa kandi abizi ndagukunda cyane kandi ndagukunda sawa I love you sawa jiri genda rero genda sawa I love you nusinzira sawa ikintu sikuberewe uraberewe yabereye uza ku rusengero ni bari kuvugishwa sawa Nabiri ngombwa ashaka mutumenya. Karibu basi tucyari. Ntanzi wawe nkeneye kwinjiramo. Mbenda kubaza. Ujya mugabo wawe yigira ibintu byinshi ngo numupasiteri ari he? Kabo wanje amanyanga. Pasiteri? Yego. Ntaho hari umushakiriza. Yarazi ko ntazomenya ahantu haba nahamenye. Madora bakutihenda. Nihenda gute nahanyene shana hatoje nahumvise nahanyene. Ari hehe? Ntaho hari. Sawa nimba atawuhari nenda kuzana uyu mwana uza kumumumpera aroze kumubwate akazoba kasanga yafuka uzomubona wari Madame tora umwana wawe aha nabana dufise Hana bakwitande Hanje Ugeni ndakujanye Mama Karibu none sheri ko ubuzima bwo kumubabaye gukoza zoba magushika ryari nufungura nta kintu na kimwe wumva wokora kugira uryoherwe guma ari kwiyumvira kuza wabyutse saa 11 wicara naguhamagara umucayi wabyaza inyishu ni yoye erega
biga byarabaye ubuzima bwahagaze nzobandanya ubaho reka ubabaye nanje ndababaye ubu ntunakeneye no kumbona mu maso ntukeneye guma wiyumvira bizohera biga reka dusenge Imana ibidufashemo nta kindi nandi niwaguma wiyumvira uzokonda wiherereye kubona erega ndikumbwira wewe ariko sheri kubera cyane basigaye bankana bigeze ku isaha bigeze ku byo ndi kubona ntukibimenye ako ndahamya ko ibi byose biri kumva bari kuntora wewe kuko nta kindi kintu ndi kuzira tutarakora mariage nari mfise amahoro nari mbayeho neza wabwirwa bampagaritse ku rusengero kuyihemba bivuye kuki ko je nta nama nkubeshe no kubwira ngo bivuye kwiki none ubu ubaye utazi ko umuntu ari umuntu bishika akazira ubusa abagenzi b'iki gihe umugenzi kwere mugenzi wahafa ari ugwemukira ibi byose abantu babiri inyuma je ndi kubakeka bijya ijoro sinasinziriye ariko kazanye gusenga ko ufashwa n'Imana byose birashoboka hari igihe bizobateturukana umviriza sheri ikintu kimwe no guhanura ni kimwe kadufukame dusenga Imana ibyo nabyo uri kuribaza byose Imana izoduhisha yabyo hama nawe kintu gusaba gerageza kumva ko kuba mbona uko nanjye sije imagine nawe ari wewe mererwa neza tuza kandi kino kubwira ujya mwana ugerageze kumwitaho neza umwiteho neza sinze numva amajambo hano hanze ibi na biriya ibindi gahunda n'Imana ntago namenye ibyo ari byo sawa kandi mbabare uyu munsi no gufungura sindabishaka umbiriza shaka untize umwanya wo kuba ndi jenyene ninumva nshaka ibyo gufungura ndakubwira mu gihe ntarabikenera banza ubunyihojeje sheri ikintu kimwe no gusaba haguruka uve ngaho tugenda gufungura nanjye ndashaka ntushaka gufungura ejo urazi ko utafunguye ntabyo nibuka ntiwafunguye okay kandi utaje gufungura sifungura kubera ko nguma nisanga utaje nyine yiranje untize umwanya niyo ngo mwenda kugira ko ndabishaka ubu ntabyo kujya ndashaka n'uya nabyanze haguruka tugenda gufungura Waramhebye wewe sawa waramhebye karibu uranda kusubira karibu ewe karibu sana kuna Imana some dusangire nawe basi ufata ikintu kutimane
sheri wapi bra urangaye byose nukuri numva nyene meze fresh ariko ndayisha hanze ndakura nenda ukumbuye gusa shana jere nakumbuye muracanga mukame urugo ni kwiza urabona ngene usigaye usa umenga mwana twakugaburira sha je navyo mbona usa neza cyane na kumenyera amakuru ya mama murakomeye ndakumbuye muraca mugatekereza mukameba akanya gake turafatirwa cyane wese kwafatirwa tabi umugabo aryeshe rori ahubwo nimumuye arasohotse mukanya amakuru yanyu turaho nyene turashima Imana hama ivyo bintu numvise n'ibiki numvise ibiki ngo pastor baramukuye mu rusengero nivyo ninde yabikubwiye ntumishe urazi ko twaserimo urazi turavugana konsibereri gacu noguhisha kubwenge numvise baramuhagaritse ubu yirirwa mu gitanda yirirwa ararira nanje nkarira irasiyo ndabikora ku rusengero ikintu cose ari ku rusengero ureba namurukanye turaho dufise ubukene ubu yirirwa aryamye ararira nanje nkarira turahamwe no gusenga ariko mwana wa mama turabisengera nyene bizogenda neza turihangana je ndagerageza ngira Imana iratwumva abamaze kurushikamo no kunyene tubigira ibanga numira anabibwira na mama ntukiri hasi na mama ntumubwira ntavyo namubwira gusa shere komeza kuturihangana turasengera urugo rwawe sha turagerageza gusa Imana irabibona izogera igihe bikemuka ayo warushitse wihangane kubaka n'amabanga numva umugabo turihangana oya navyo nukora numva mama bivuga sinari ndabizi kubaka kubikora ko nyene shere irya ba mama bihanganye byinshi sha nyene nabone ko ntari bumute sindi bumute ngaruke muhira ahubwo cyo nkora ndasenga tuza turabisengera natwe bizogenda neza atuvyizera no bizogenda neza hama amakuru yashira iwawe ciye wanje araho umubwire nawe nyene byarameze nzamuzana ubu nyafise utuntu twinshi tuguma yirukamo none namwe ni ryari tubaherekeza ryari ni vuba nzoka sheri nyabutse urukunukombera buke ndarindiriye ariko Imana yanteguriye hewe ikintu kimwe nakubwira ntuzura mwirekura wese umwe wese akazi kawe azoguheba tuca guhimba guheba ndabizi shaho twaca abahungu busha rumva yigira nyene kubaka biraryoshe shara ugende nawe ubu ndi mw'ijuru rito urumva ndi mw'ijuru rito ariko oya umugabo aramutse gusa nyene turi amahoro kandi turakundana arankunda nanje ndamukunda gusa usa neza uzi pastor ko nari namwifuje nuko nyene tuvuga ntari gupfa umugabo ikigabo c'igisebe uyaye ni bwiza n'urubaju rusa neza rutwenze si bita mu mengano urubaju nyene mengano rwana rwerenga ca wiyumvira muvyaye nk'urwana rengene rwaba rusa zoba ari sawa nawe nzogusengera cawe uraze agifise akazi naramukenera ambwira shiri ndakumbuye akambwira ndi ku rusengero akandambira mugabo ahubwo Imana yarariye tugumanako ego ariko shero turabisengera ibyo byose biryoshe bafise akazi munyamugumana ngaho naho ego urugo ruraryoshe biraryoshe kumwe n'umugabo ariko naho wisheri ugeze he none je nicaye hanze narakurindiriye umwanya munini mbona udashika okay sawa niho nicaye ndakurindiriye sawa
urakomeka hewe je ndiruka Turiruka nyene nari nakurindiriye. bitereye Sha wari watevye nyene. aho sinatevye ahubwo n'intu vyari vyamfatiri bimeze gutya. Je ni sawa nyene ndaho. Sha je nari nakurindiriye nyene ndakubaze. Burya hari akabazo nashaka kukubaza nyene maranye iminsi. Ka pastor. Pastor yaragayitswe imishengero kandi tuse kubizi. hewe ahubwo yambwiye je namva ko Bijya nyene nyene nivyo numva canke ni kwa rusaka. hewe nuratse kutashobora kubisha noma ndakubeshe na kimwe kunyene ubyumva mu barabara njijwe Mane yanje nizere ko atari ibyo, nizere ko atari ibyo. Kerci. Mego wakaze bikoreri. Ayo wose uguma wishavuje bunezerwa. Eje umviza renda kubwira sinkeneye iyo mikinato yawe y'ababoyi uzuraza wanika amenyo ngaha aha. Kerci ndakubaza. Niwe umwanya wose wamushavuye kubera iki? Benda kubaza. Uwo mucuko nabonye ngaha aha. We yaja turuka jahe ava he haja he. Mbo icyo nakubwira Kerci. Mbo Mbwira iki ejido mbwira iki ko jewe nzi ko mukuru wanje atamwana yasize ngaha aha. rega Mama ndasanze abagore indaya umbajije ikibazo cyiza ariko nuko wakimbajije ukara wari kuza bukeye ukanyegera hanyuma nkaguhe inyishu tuje muri joking je na wewe si ibyo no kuvuga kumenya kubana n'abantu nibyo byiza aha twese gukara turabizi ariko mugabo tugenda bukebuke ugomba kumenya ikintu kugira ngo ugitahure nukumbaza bukebuke amanaje nkagusigurira nta mpamvu nimwe yotuma ntagusigurira ivyo ujya mwana nu ari ngaha ari ngaha abaye ngaha nuwo boss atunze hari kibazo no kindi naco vy'umwana okay ukura mu mamaso nyumvisha ibintu bitaba kuribaza ko je ndi kijuju mu mutwe nyuma y'ukwezi kumwe gusa ntahari abana baravutse pastor n'indaya karabaye no mu rusengero yese ashimwe cyane nawe ukacuja ngaho ngurerekwa kukisigwa mana yajide we niyo mpamvu ntuzi byasigaye biraba nico gituma ari kubibaza utekanye mu bwitonzi amana ukarire neza ushaka kunyumvisha ikintu rimwe je ngo ndacumva ntibibaho yarabahezagiye muravyara murarondoka Kerci sikaye mbyukwa n'imicuko je ntazi yavuye ko nza atari wa mwene wacu ujya mwana gasha yaje gutaha uburiza ujya mu mama wabonye sindaya ujya ni madame wa boss ibisigaye ugomba kumenya ivyiwe uzobimenya ariko ndabona ukuntu wakaze ntavyo no kubwira cyo no kubwira cyo na jenje mukuru wanje ntegerezwa kumuhorera batatweretse ikiziga ikiziga ciwe ngo yarabuze ngo umugore nkimba baramyishe ngiye kubimenya neza amakuru yose rero we nka boss yawe boss yawe ngo ni pastor nako ni boss ugende mubivugane neza hami ryashinze nayo y'umugore iryandaya yaje gusubirira uba nyine aragarama ku ntebe z'umugabo wa mukuru wanje akaryama gasinzira uyu munezero barimwo ngaha nari nkeneye kubona ari kumwe na mukuru wanje warubiziho ho kuza kudufata mu mugongo muce muza muzana abagore n'abana ngaha we kubeka kumenga ntuhinduka manye wose muri wawo shaka nanikira amenyo abantu jewe ntazi oya ni kwihangana boss nta kuntu yari kuguma atamugora afise nawe wishire mu kibanza ciwa ubuze umugabo wawe wo kwihangana imyaka ingahe ntiwumva nta n'umwaka urahera yarongoye ngiye gukurikirana ibintu vya mwene wacu muzane ibyo kumuvugira boss amakuru yiwe ntayuzi hari amakuru yarose
ntakiriho nawe niyo yumva ko mwene wanyakiriho nta mugore yari kuzana ariko muzana kugira ngo habiki yamuzanye kuko yumvise umugore wiwe kandi nawe ntibyaramubabaje si ukuvuga ngo byaramunezereye oya vrema ntakiriho boss none urazi yari umuzana urazi wansize ngaha ndakumviriza umbwira urazi agahinda afise mu mutima wanje jewe ndavyumana bitahura kuko yari mwene umuryango wacu urazi ngene ubabaye ndavyumana bitahura kuko yari mwene wanyu urya yarafise ikintu atumariye ngaha ubunya kuguma ndabasega nijana ngo mpa mahera nje kwisukisha ngo mpa mahera nje muri salon ngo mpa mahera nje iki naratora kera naratora ariko ubunya nja kumeza hariya ari uko bavuyeho niko bimeze nuko byihanganira ibintu imicuko imvyura mitiro ntari ivyukira sawa nanje naje mukuru wanje atabonetse ikiziga mushira atari ukurya mugora arasohoka niwivugire no kutazi ibintu kuno byagenze Kerci nene umuntu kubera iki ameze uku ntazahinduka mu kubaza ikintu arakara uko yari arejo n'ubu ni kwakiri ngo azohorera mwene wabo ngiye kuraba ibizokurikira Pastor rakudeka isi turiko bugira goye iragoye hari mpamvu wantumye ko peduse byinshi twatanze niki urantegera Kinda kumva aho nakujanye urahazi ako sinenze ko bimeze kurya oya umva barire ni mu rwego tubihagarike je mbivuyemo ntabyo ushoboye